zino ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Igisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko cyaburije mu mugambi wo guhirika ubutegetsi. Mu Rwanda, Frank Habineza, umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, yatanze ibyangombwa bisaba ko yemererwa kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa karindwi. Aransabye Fernand Batazira DJ Fernando, umuririmbyi w'umurundi afise indirimbo zikunzwe cyane mu Burundi, cyane cyane mu bakiri bato. Muri kino gihe arimo arakora ibiteramo ku mugabane wa Buraya. Tubafitiye n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino muri mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa mbere itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Iradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umushikirizamanza wo muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ya ICC yasavye imitahe yo guhagarika umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu n'umukuru wa Hamas Yahya Sinwar ku vyaha vyo mu ntambara. Karim Khan Kesi yavuze ko hari ivyemezo bifatika vyerekana ko abo bagabo bombi bafise uruhara mu vyaha vy'intambara n'ibikorerwa zina muntu vyabaye n'imiburiburi kuva ku itariki 7 z'ukwicumi mu 2023. Inkuru ya Anna Horigan mushikirizwa na Mark yo nkuru. Karim Khan afise icizere ko yatororokanije ivyemezo bihagije kugira yemeze umugwi w'abacamanza bakora amatohoza y'ibanze y'abo bayobozi bo hejuru mu gisirikare no muri politiki mu mpande zose ko ari nkenerwa kandi bisiguritse ko bakurikiranwa. Abacamanza bazokwihweza ko bovyemera canke bakabihakana. Iki gikorwa kikazomara indwi zitari nkeya. Benjamin Netanyahu, Yahya Sinwar n'abandi bagizwe n'ubushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha bikorwa zino kiremwa muntu barafise uburenganzira bwo gutembera, ariko bazomenya ko abacamanza zokora amatohoza y'intango bashobora kubasohorera imitahe yo kubafata akanya kariko kose, bigashobora kugira ingaruka kuri kazoza k'integuro z'ingendo zabo. Umushikiranganje wa Israel ajejwe imigenderanire n'amakungu yise ivyashikirijwe n'umushikirizamanza wa ICC nko kwibasira abagizwe ko ingaruka n'igitero ca Hamas mu gihugu ciwe ku itariki y'indwi z'ukwicumi. Israel kandi yavuze ko leta yashinze umugwi udasanzwe ujejwe ivy'intambara wo kurwanya ibikorwa vy'iyo sentare. Benny Gantz ari muri leta ya Israel ihanganye n'ingwano na Hamas yavuze ko kugereranya indongozi za Israel n'iza Hamas ari guhengamika ubutungane cyane. Umutegetsi mukuru wa Hamas yavuze ko gushaka gufata indongozi z'umugwi bingana nko gufata uwishwe n'uwishe. Yavuze ko ibi bizotera intege Israel kubandanya ico yise ingwano yo kuzimanganya. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yo muri Afrika y'Epfo yemeje ko uwahoze ari umukuru w'ico gihugu Jacob Zuma atemerewe kwitoza mu matora y'abashingamateka urwego rw'igihugu ategekanijwe kuba muri uku kwezi. Iyo sentare ntiyakiriye ikirego ca Bwana Zuma yitwarira ingingo y'akanama kajejwe gutegura amatora ivuga ko yakiriwe n'icaha cyo kutumvira ubutungane, ico kikamubera intambamyi yo kuba umushingamateka. Mu 2018 Bwana Zuma yarasabwe gutanga imihoho nk'umukuru w'igihugu ashobora n'umugambwe African National Congress uri ku butegetsi, aca yiyamamaza mu mugambwe mushasha wa Mkonto Wesizwe wari umaze igihe ushinzwe. Umuzo wo mugambwe uragaragaza ko ANC nako ushobora gutakaza igice kinini c'abashingamateka, ikintu kizoba kibaye ubwa mbere kuva aho intwaro y'ivanguramoko ya apartheid iviriyeho n'itsinzi ya Nelson Mandela mu myaka 30 iheze. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Iran yemeje urupfu rw'umukuru w'igihugu Ibrahim Raisi yapfanye n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Hossein Amir Abdollahian igihe indege y'akajugujugu barimo yagira isanganya ku musi w'Imana. Umusesenguzi wa BBC mu burasirazuba bwo hagati Asha Iran aracijya nino ingaruka z'urwo rupfu muri Iran no hanze yaho. Ni inkuru mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Urupfu rutunguranye rwa perezida wa Iran rubaye mu gihe hari imvururu zikomeye mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati. Hashize ibyumweru gusa guhangana kumaze igihe hagati ya Iran na Israel gusa no gushaka guhinduka intambara yeruye. Mu
mu karere hose imitwe y'abarwanyi ishigikiwe na Iran yakajije ibitero byayo ku bikorwa bya Isirayeli ndetse na Amerika mu rwego rwo kwihimura ku ntambara hagati ya Isirayeli na Hamas. Kuri ubu urupfu rwa Bwana Raisi ntiruzahindura imigambi ya Isirayeli na gato, kuko ibyemezo byo hejuru bifatwa n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah Khamenei. Icyakora bizanye icyuho mu buyobozi bwa Iran, kuko nta muntu ugaragara ugendera ku mahame akarishye wamusimbura. Kandi mu bihe nk'ibi by'imidugararo mu karere, ikintu gikomeye cyatungurana gishobora kongera ihungabana ry'ituze. Sentare ntahinyuzwa yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yase kumviriza ikirego kibuza kwitwaza inkoho zikoreshwa mu ngwano muri Leta ya Maryland kubera urubanza rukiri muri sentare y'intango. Abadandaza b'ibigwanisho basavye sentare gukuraho itegeko ry'iyo leta, itegeko bavuga ko rihonyanga uburenganzira bwo gutunga no kugendana ibigwanisho nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo hagarikwa ryashizweko mu 2013 nyuma y'aho abana 200 n'abantu bakuze 6 biciwe mu kurasana kwabereye ku ishuri rya Sandy Hook. Mu myaka indwi iheze, sentare isubiramwo imanza muri Leta ya Maryland yarase kwakira uru rubanza rwiyamiriza iyo ngingo, ariko sentare ntahinyuzwa yarasavye abacamanza kurusubiramwo, ubu rukaba rwaratanguye. Uwahoze ari umushikiriza manza wa Donald Trump uyu munsi ararangiza kumvirizwa mu rubanza yuko rubera i New York, uwahoze ari umukuru w'igihugu ku bijanye n'amahera y'igifukamunwa yatanze. Michael Cohen yari icabona c'abashikiriza manza bizera ko azokwerekana ko Bwana Trump yarazi ibijanye n'amahera y'igifukamunwa. Yarishwe umukinyi w'amareresi y'urukozasoni Stormy Daniels nukugerageza kubipfukapfuka. Umupfasoni Daniels avuga ko yaryamanye na Bwana Trump, ibintu Trump ahakana. Inyuma yo kumviriza Michael Cohen mu ntara y'icese, abashingwamanza ba Bwana Trump barafise amahirwe yo guhamagaza ivyabona, ariko ntibizwi ko aribo bazobahamagaza canke ko Bwana Trump azohibera. Jacques urakoze Nina Iradukunda. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gihugu inkuru ikomeje kuvugwa cyane kuva ejo ni abantu bivugwa ko bashatse gutembagaza inzego z'igihugu, hanyuma igisirikare cy'igihugu kikabasha kubatesha, ariko na cyane abahaswe kuhagwa mu byabaye n'umuryango wa Vital Kamerhe, uwo higeze kuba umuyobozi mwishikira mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi, ubu akaba harongoye umwe mu migambwe ikomeye cyane mu butegetsi, akaba afise n'amahirwe yo kuzoba umukuru musha w'inama nshingamateka ya Kongo. Nabo abateye bivugwa ko bari barongowe n'uwitwa Christian Maranga, yigeze kuba mu ngabo za Kongo ari kumwe n'abandi bantu b'abanyekongo n'abanyamahanga. Inkuru tuyibaze Prime ku magenge i Nairobi. Gwinda wayibazo wayirayeko nawe umugore wa Vital Kamerhe avuga yuko Imana yonyene ariyo yarungitse ingabo zo kubakiza urupfu abo bantu bazindutse batera urugo rwabo kuwa Mungu mu gitondo. Hamida Shatur Kamerhe avuga yuko yavyuwe n'umugabo wiwe amaze kumva amasasu hanze y'urugo nka saa 10 z'igitondo. Hamida avuga yuko abateye bashoboye kwinjira mu rugo bararasa urutavanako nk'igihe cy'isaha yose, bica babiri mu bacungera, ariko umwe mu ngabo zabo nabashobora kwica umwe muri abo bagabo bari bateye. Mu nyuma haje abaza kunganira abo bacungera urugo rwa Kamerhe, abateye barasubizwa inyuma bungururiza ku biro by'umukuru w'igihugu. Urugo rwa Kamerhe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biri hafi na hafi, byombi bikaba biri muri komine ya Gombe hagati mu gisagara ca Kinshasa. Ntibiramenyekana uburyo abo bantu bitwaje ibigwanisho baharugwa muri za mirongo bashoboye kumenera aho hantu harimo hacunzwe cane. Amashusho ateye ubwoba yashizwe ku mbuga hwaniro yerekana abavugwa yuko ari bamwe mu bateye baryamye hasi bafashwe, mu gihe abandi baboneka ari biziga. Muri abo harimo uvugwa yuko ari Christian Maranga, avugwa yuko ari we yarabarongoye kubw'umuvugizi w'igisirikare ca Kongo Sylvain Ekenge. Amakuru avuga yuko Maranga yarafise imyaka 41, yaba muri Amerika, aho mu 2010 yashinze umugambwe UCP, United Congolese Party. Mu nyuma yaho mu 2017 yashinze ico yise leta yo mu buhungiro ifise icicaro i Bruxelles mu Bubiligi, yise Nouveau Zaire canke Zaire nshasha. Nta rwego rwigenga rurakora amatohoza ku vyabaye, mu gihe hari bamwe babihuza
n'umwuka mubi umaze iminsi uvugwa mu ihuriro ry'imigambi iri ku butegetsi aho abayirongoye bariko bararyanira ibibanza by'ubutegetsi. Uhagarariye Amerika muri Kongo yamenyesheje yuko ababajwe kandi ahagaritswe umutima n'ivyabaye hamwe n'amakuru avuga yuko hari abanyamerika babirimwo. N'ishirahamwe rya Afrika Union Africaine yiyamirije ivyabaye. Leta ya Kongo ivuga yuko hariko haraba amatohoza yo kumenya neza ivyabaye. Twemeze ku magenge n'ibisigaza miryango Nairobi. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru y'igikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi, leta ya Kongo ivuga ko yaburijemo. Mu kanya kashize navuganye n'umusesenguzi Jean Paul Ruhosha wo mwishyirahamwe Congo Today uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba akurikiranira hafi bya politiki ya Kongo. Natangiye mubaza ko azi Christian Malanga. Christian Malanga jewe namubonye mu interview menshi atandukanye as an activist ukunda kumva ko change yaba Kongo ikareka gukomeza yitwa Kongo igahinduka yatwa kwitwa Zaire. Yari activist no kuvuga ko yari impimbanye. Iyi ni impimbanye, yes. Ibyo akabivana he? Ni ibitekerezo bye n'abantu bandi baba abangara, amoko y'abangara bo bumva ko Zaire ariyo yari yobowe neza mu gihe cyayo kuruta uko Kongo imeze ubu nyine. Ikindi yizera ko uko ubuyobozi bumeze ubu muri Kongo budakorera abaturage bose. Urebye no kuri video ze agaragaza ko abasirikare babayeho nabi, abana b'abasirikare babayeho nabi, politiki idahagaze neza mu gihugu. Akumva ko ibyiza ari uko habaho iyo mpindura matwara n'ubuzima bw'ubukungu bugatera imbere mu gihugu. Uko niko yabyumvaga. Ubundi busanzwe bagahe yabaye Burayi, aza kuva Burayi. Amakuru nabonye nuko yabaga no muri Amerika, ariko sinakubwira state yabagamo. Biravuga ko yari afite n'ubwenegihugu bubiri, ubwa Amerika n'ubwa Kongo. Yes. Yari afite n'ishyaka rya politiki. Yego, yari afite ishyaka rya politiki ashyigikiwe nyine na bene wabo bari abenshi babangara bari muri Kinshasa. Muri Kongo atari yaba mu gihugu yakoraga iki mwamubizi? Oya, yavuye yari umwana muto, nta bintu byinshi yari yarakoze, usibye ko yari afite ababyeyi be baba abanyapolitiki bakomeye mu gihe cya Mobutu. Kugira ngo babashe gutera hari ahantu hakomeye gutya, hariya hari amazu y'ubutegetsi y'Kinshasa muri quartier Gombe, babishoboye bate? Ibyo biracyari urujijo cyane ko bikiri mu iperereza, ntabwo turamenya exact ko byakozwe, ariko ikigaragara nuko bijiye ntabwo bari bafite intwaro zihambaye, bari bafite imbunda nke cyane. Birashoboka ko bakwiyefitira bakaza. Interview nabonye bakoze n'abantu batuha amakuru hariya bambwira ko bazanye izo mbunda zabo ndetse n'imyambaro ya gisirikare bayibika ahantu hitwa ma campagne. Nibyo nabonye biri muri media ndetse na source zacu nicyo zitubwira. Ubwo rero uko zaba zarinjiye mu gihugu n'uwaba yarazibahaye niba barazibahereye mu gihugu ntabwo biramenyekana kugeza ubu nyine. Hanyuma nanone biravuga ko harimo n'abanyamahanga. Abanyamahanga baba bafite inyungu ki mu gitero nka kiriya? Buriya byanga bikunda inyungu baba bazifite bitewe n'uko bumvikanye n'uwabakoresheje. Hanyuma se ko hari n'abavuga ko kujya gutera kwa Vital Kamerhe ndetse no gushaka kujya gutera kwa Jean Pierre Bemba ashobora kuba ari ikibazo imbere mu mashyaka ari ku butegetsi? Ibyo ntabwo twabyemeza uyu munsi ngo tumenye wari ubiri inyuma ninde. Nk'uko nabikubwiye turacyabikurikirana, turacyashaka kureba kumenya cyane twebwe nk'amashyirahamwe yigenga dushakisha amahoro mu karere ndetse cyane iwacu no kwifuza kumenya wari ugiye kubikora ninde, baba babyihishe inyuma n'ibande, baba bashakaga kugera kuki. Ese yaba ari we wenyine wari ufite ambisiyo zonyine ze za politike cyangwa hari ikindi cyaba kiri inyuma? Nyuma y'iminsi 3 bizaba byagiye kumugaragara. Itangazo ryasohowe na leta rivuga ko habaye igikorwa cyo kugerageza guhirika ubutegetsi, ariko hakaba hari abibaza bati ushaka kujya kuhirika ubutegetsi ntabwo yahera kwa Vital Kamerhe. Njyewe nk'umuntu umenyereye iby'akarere cyane bya Kongo iwacu, ntekereza ko bitaba wajya guhirika ubutegetsi ukajyana imbunda zitarenze 5 za SMG. Simbona ko uwo muntu yatekereza ko ahirika ubutegetsi n'abantu 40 bafite imbunda 4. Ikindi kujya kwa Kamerhe mu rugo simbibonamo kujya guhirika ubutegetsi. Kamerhe si perezida, nta nubwo yewe arabana perezida wa parliament. Hariya bari bagiye kuri Assemblée Générale, nta kintu mbona cyo bahafata cyagaragaza igihugu. Ushaka gukubita kudeta yari guhera wenda muri Etat Major, agahera kwa perezida w'igihugu, agahera kuri radio na televiziyo. Icyo gihe no gufata ibigo bya gisirikare bishobora kumutera. Ntekereza ko byaba bitari ukuri ko yashakaga kubita kudeta. Umusesenguzi Jean Paul Ruhosha. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, habari kuri internet, madukurikira kuri Facebook live.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tukomereze mu Rwanda aho Frank Habineza umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party yashyikirije akanama gashinzwe amatora ibyangombwa bisaba kwemererwa kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Abaye wa kabiri nyuma ya Perezida Paul Kagame ushyikirije inyandiko zisaba kwemererwa kwiyamamaza. Frank Habineza avuga ko afite icyizere cyo kwitwara neza kurusha mu matora aheruka kuko ishyaka rye rimaze kugira uburambe. Amatora y'umwaka wa 2017 nabwo yari yahatanye na Perezida Paul Kagame ariko ntiyashobora no kubona ijwi rimwe kwijana. Ni inkuru mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Inyandiko y'uwifuza kuba umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu bafite. Madame Oda Gasinzigwa umukuru wa komisiyo itegura amatora asoma urutonde rw'ibikenewe uyifuza kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe yakiraga inyandiko ziyamamaza za Frank Habineza umukuru w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije ndetse akaba ari n'umudepite mu nteko ishinga amategeko. Habineza waruherekejwe n'itsinda ry'abayoboke b'ishyaka barimo n'abari ku rutonde rw'abifuza kuba abadepite. Yashikirije inyandiko ku yindi gusa yashoboye kugaragaza yuko adafite ubundi bwenegihugu butari ubw'u Rwanda. Ngo yibazaga ko iyo yatanze mu matora aheruka igifite agaciro. Kuba atabonye inyandiko uyu munsi ngo nta ngaruka bishobora kumugiraho kuko agifite umwanya wo kwishyikiriza komisiyo y'amatora mu gihe cyose izaba itaratangaza urutonde rw'abemerewe guhatana mu matora aheruka. Nabwo Habineza yari yiyamamaje ariko abona amajwi make cyane kuko atari yagejeje no kwijwi rimwe kwijana. Umusebwo azanye ikihe cyizere cyagiye twagiye muri amatora tumaze imyaka ine gusa ishyaka rimaze kwemerwa. Ubu tumaze imyaka mu by'ukuri irenze 10 kumva yuko twamaze kwiyubaka. 2017 twagiye mu matora tutari no mu nzego za leta ariko kuko mu 2018 twagiye mu matora y'abadepite turatsinda tujya mu nteko y'amategeko tukafitemo abadepite babiri ndetse na nyuma yaho twagiye no muri senat tujya no mu senateri. Kuri ishyaka ryacu ryakuze batumva yuko muri aya matora ya 2024 tuzagira itsinzi ikomeye cyane kurusha uko byari bimeze kiriya. Ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Green Party ryongeye kwiyemeza gutanga umukandida waryo mu gihe andi arimo n'amaze igihe kirekire avutse yamaze gutangaza ko azashyigikira Paul Kagame wa FPR. Amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa karindwi akazabera rimwe n'ay'abagize inteko ishinga amategeko. Uretse abamamazwa n'amashyaka hari n'abakandida bigenga biyemeza kwiyamamaza ku giti cyabo. Amahirwe kuri aba ariko hakunze kuba menshi kuko nta mukandida uratsindira umwanya uwo ari wo wose yiyamamaje ku giti cye. Biteganijwe ko komisiyo y'amatora ikomeza kwakira inyandiko z'abiyamamaza kugeza mu mpera z'uku kwezi. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango i Kigali. Tukomereze ku nkuru yerekeranye n'umuziki. Haransabiye Fernand batazira DJ Fernando umuririmbyi w'umurundi afise indirimbo zikunzwe cyane mu Burundi cyane cyane mu bakiri bato muri kino gihe ariko harakora ibiteramo ku mugabane wa Buraya. DJ Fernando avuga ko ibiteramo byiwe bizarangira yegeranije uburyo bwo gushinga ishure ry'umuzika mu Burundi. Umumenyesha makuru Alain Majesté Barenga yakurikiranye umusore mu biteramo yagiriye mu Faransa no mu Bubiligi mu mpera zino ndwi maze tutegurira inkuru ikurikira. Byari byoroshye kuronka wonyora cyane ko tugiye kwinjira i Bruxelles n'irire mu Faransa mu bibanza byaberamo ibiteramo bya Ransariye Fernand benshi bita DJ Fernand. Abari bitavye bari bagwiriye mu rwaruka byagaragara ko bari bamwiteze mu kuririmbana nawe indirimbo nka zose nka hageze ku rukunzwe cyane Berisima hari abo byangiye amusoza batanga hasi kubera ibigumbagumba. Mu Bubiligi bati nagumane natwe. Umunezero cyane gose abantu turahimbawe ibintu nk'ibi biraturuhura. Haje abantu bavuye mu bihugu byinshi abavuye za Suède abavuye Suisse
twavuye mu Budagi ibintu biraryoshe cyane kabisa murabukunda cyane hamwe byo kwigumira twigumanira ahubwo turaruhutse kabisa n'uburu bw'Imana ahubwo Imana mwezagire cyane urabona abantu ngene bangana ngene bakunye bwa n'ibintu byoshe cyane kabisa ya mu Faransa bati nimboneka rimwe twiteze cyane shonasho twaryohewe karibu kandi n'abandi bamwe bandi kuko byari biryoshye kuko tumaze turi abarundi gashirira turanye n'abasaho mu Burundi bon byari biryoshye mu mutima naryohewe kandi biteze azogaruke neza DJ Fernande nawe nyene ayagana bibisigaza miryango yavuze ko atabyari yiteze naryohewe rwose kubera ko abantu bari babyiteguriye baje ari benshi n'umunezero nyongere kubera ko sinanzi ngo haza kuza abantu bangana gute mugabo bakibona flyer barambwiye bati kuzoza mugabo basangana abantu bambwiye umwe babiri batatu mugabo sinanzi ko haza kumera gutya kuvuga naryohewe cyane avunira aka kagohe bagenzi we batumira abantu batwumviriza ko bodushikira cyane kubera ko turamaze kubona ko umuziki ushobora kugira aho kuye umuntu naho umushikana bagitangura ntibacike intege kubera ko ushobora kugushikana birerekana neza ko umuziki ushobora kugira aho kuye umuntu ukamushikana iyo abakiri bato bahimiriza gukora cyane ntibacike intege bapasiyante ntibifuze ko ibintu byose byoba tic-tac. Inyuma y'Ububirigi n'Ubufaransa ibiteramo bya DJ Fernande bikaba bigiye kubandaniza mu bindi bihugu by'Ubusuwise, Ubudagi na Suwede. Mu mpera zino ndwi imyaka 26 arasabira na benshi bita DJ Fernando akavuga ko atagiye kugarukiriza yifuza no gushinga ishuri ry'umuziki nyuma y'urugendo rw'ibiteramo zo gushikana mu bihugu 8 ku mugabane wa Buraya. Irire mu majyaruguru y'Ubufaransa ari Majesté Barenge.